rero buramatari umenye yuko umukuru w'igihugu azokubaza ati ko mu ntara yawe tuhabona akarenganyo kenshi nibiki, ko hacibwa izangondagonde nibiki. Buramatari acahamagara umukuru wa sentare y'intara ati mbwira ibi bintu bariko baravuga nibiki, bisigurire kugira naje ndabisigurira umukuru w'igihugu. Uno munsi abakuru b'amasentare y'intara, sentare ntoyi umenga nibasinda bibazwa ntibindaba. Ubu rero dutangwe kugarukira urwego rw'ubutungane. Ubutungane rero mumenye yuko umukuru wa sentare y'intara ni igishigikizo ca buramatari, kuko buramatari ni waraba kwa bene gihugu bamerewe neza batari mu myidodombo. Iyo bidodomba buramatari menya bidodombera iki? Buramatari umenye ico ujejwe. Wewe utegerezwa kumenya ikintu giteye ingorane n'ikihe, twatoye umutuhe. Murumva nk'abo bene gihugu biraryoshe, buramatari we bagiye hamwe bakicara hamwe bavuga bati turakeneye ikiraro niryo terambere. Utegereza kumenya abene gihugu akantu gahaze nakahe, twige ingene tuzogatorera umuti. Ivyo ni mwebwe indongozi mutegerezwa kubibona. Nawe muri kumwe mwese aha nimwofata imigazo mugasanga imigazo icaga mu mihani wanyu mwese mukarima muci, muri kumwe mwese birashoboka. Turashobora kuraba ahantu hari amasoko kandi muhiriwe muhishije muri iyi ntara yanyu, amasoko y'amazi yose ava hejuru mu misozi. Muhajya murashobora kuvuga muti tugira dukora ibishoboka vyose aya mazi agenda muri Tanganyika ntasubire gushikayo adaciye mu mirima yacu, kubera mugiye hamwe muca mukabuta amazi mugacisha imigazo hajya mu mihani wanyu muci mukarima. Mugabo kugira bikunde ko muja hamwe nuko mu mufise indongozi muza murumviriza ivyo mujejwe. Aha muri kumwe n'abasaseredoti, muri kumwe n'abapasitori, bose barafise abo barongoye kandi iterambere riko riraza. None rero murumva ko mutahe tuwufise. Ubu rero dukorera mu mbono kazoza iyo Burundi buteye imbere. Tugerageze mu 2030 tuze twe twahashitse. Nico gituma rero indongozi nshasha zije zikorere muri uwo mugambi turimwo. Abene gihugu rero namwe ico ndabasaba mwumve yuko umwe wese ategerezwa kuba afise imbono kazoza mu muryango wiwe. Namwe mumenye yuko ari ukwama mwisunga ijambo ry'Imana. Mwijambo ry'Imana nta nyishu nimwe y'ikibazo kiba kuri iyi si kitariyo. Inyishu zose ziriyo. Naje niryo rintunze, namwebwe rero rize ribatunge. Nagira rero ndabagira inama ku kantu kugira ngo mwikwangure mwebwe nyene mubone iyo intara ikomine iri kwiraja, mugende mwicare hamwe murabe igikorwa mwokora mwihe imisi 100. Uti mu misi 100 tujya twihatire kuri iki. Nimwamuvuze muti twihatire ku gikorwa kijanye n'ubutungane, nimwamuvuga muti twihatire igikorwa kijanye no guca imiserege, mugabo muvuge muti tujya dukora ikintu mu misi 100 tubone aho tuzatugeze, kugira ngo itariki 31 z'ukwa 12 muce mugira icegeranyo tubone ikintu cyakozwe, kandi nico kica cerekana ko mugiye guca ugwevu. Izi ndongozi zagenwe n'izatowe rero mubagamburuke, mubaterera ivyiyumviro, kuko iterambere ni irya mwese, ni iry'intara. Buramatari bigenze nabi ibintu ntiba bimeze neza. Ndabasaba rero yuko mwobagamburuka. Abajejwe amashengero n'andi mashirahamwe y'iterambere nabo mufashe, kuko namwe hajya muri mwoshobora bajya bose murongoye bakaba abantu bashobora gukora. Arashobora kuba amakoperative y'iterambere, ajya amatongo yose arimo ivyatsi bitaribwa tubihindura ivyatsi biribwa, bibe ingendo yacu twese kandi bizogenda neza.